nitubahe ibintu nitubafashe kugira ngo nabo nyene baronka ibikorwa bikenure bashobore kwirihira ivyo vyose. Voilà ce que moi j'appelle le développement. Mu bihumbi 2016 ibice 75 by'abakenyezi n'abigeme mu Burundi ntibari bafise uburyo bwo kwigurira udutambara dukoreshwa mu bihe by'ubutinyanka. Muzokora iki nkamwe mwotorwa nk'umukuru w'igihugu kugira ngo mubatezurire? Kubatezurira dukenye ntibizokunda. Dukenye ntibizokunda. Intango ya mbere nukugwanya ubukene. Jewe niho mbona solution, kuko ntushobora kubwira leta ngo niziratanga ibyo bikoresho. Ubukingirizo none ko buboneka kandi buri gratuit. Buboneka he? Yesa urabutanga buri gratuit. Nibagwize baze barabutanga. Bashobora kubutanga n'amahoro. Ariko kuresponsabiliza leta muri iyo ntumbero je ndazi ko bigoye cyane. Je niko nibaza ko bigoye cyane. Ariko pour moi niyo ni solution temporaire. Ni nkibi byo gufasha bajya bita ibi byo kwivuza ku buntu. Je ndabishira muri uko. Jewe sinshigikiye na gatoyi ibi byo kwama uri kuraha abanyagihugu ikintu kigomba kubatunga. Kubaha udutambara, kubaha umuceri, kuvuza abana babo, kuvyara ku buntu. No, nitubahe ibintu nitubafashe kugira ngo nabo nyene baronka ibikorwa bikenure bashobore kwirihira ivyo vyose. Voilà ce que moi j'appelle le développement. Nayo ubundi nugufata abantu nk'abamasikini usanga n'ubu iyo hageze ibintu by'amatora cyangwa iyo hageze iki wagira ngo tuba muri crise économique éternelle idahera tudatera imbere na gatoyi. Ifo ko tugera igihe tubona yuko tugomba kuva muri ibi. None ayo mafaranga leta ironka ikabaha kuko idashobora gukora politike kuburyo ayo mafaranga bayaronka bonyene. Kuki ugomba kugenda ukemera guha amafaranga abanyagihugu tutari muri crise? Nk'ubu ndavyumva aba batanga ibintu vya coronavirus bije kubera yuko abantu bari muhira. Ariko mu buzima bwanyu bwa minsi yose ugasanga bagomba kukugemurira ibijumba, bagomba kukugemurira ibiharage, bagomba kukujana kwa muganga, bagomba kugira. Nidushaka uburyo abanyagihugu bashobora kuronka ubwiteganyirize. Ibyo navyo bijana ni programme y'amajambere. Programme rero yo gutera imbere ahubwo nico kintu tugomba kwitaho cyane. Ibyo bituruka ku ngingo nagenda babwira kare, kongera production y'igihugu, kongera amahinguriro, kongera kugwanya inyuruzwa ry'itunga, gutunganya neza ibibazo vyerekeye kwimba ubutare n'ibintu nk'ivyo. Leta ironke uburyo n'amafaranga yo gushora gushinga ibikorwa vyinshi ngaha mu gihugu bishobora gutuma buri muntu aronka icakora. Ari umukenyezi aronka icakora, ari umugabo aronka icakora, ari umujene aronka icakora, ari umukobwa aronka icakora. Yikemure wenyene atagomba kwama ariko araza gushera kwa Ndayizeye cyangwa kwa president cyangwa kwa guverineri ngo mpiki nakiri. Jewe niyo ntumbero mbona. Evidemment imbere yo gushika kuri ivyo vyose ari cyo bita periode transitoire ugomba gufasha abantu. Ivyo birashoboka, ivyo ndavyemera. Cyane cyane nk'iki gihe ushobora kuronka abantu bo muri za ONG mashira hamwe ataruka inyuma y'ibibanza vya politike bashobora gufasha muri iyo ntumbero. Ivyo umuntu arashobora kuvyemera, ariko twimenyereze gutera imbere ku buryo twebwe dushobora kwigenga tukitunganiriza. Jewe pour moi niyo defi, kandi jewe ndi mubemereza yuko ngaha muri iki gihugu cacu birashoboka. Dufise amahatu menshi